Yesu. Haleluya. Twagiye abakobwa. Haleluya. Asante. Haleluya. Mshema na kakadansa. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Ikaze mwebwe mwese abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV. Turagarutse tuje mu mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira. Ndabibutse jewe muteramanye ni Protector Kingiwe mwite Mr Paul nk'ibisanzwe. Tuba turi kumwe mbanda bakunda namwe munkuna ivyo ndabizi sivyo gukekeranya. N'umwasi yovuga ngo munyanke ndazi mu mwiyambara mutije hariya egerayo. Rero jemba ndi kumwe namwe 5 kuri 5 nkuko nzi ko na mama muri kumwe natwe ndi kumwe nagwagwaruka murumva ko nje bavuze ngo n'umuzi ugomba gutambira Imana. Abantu b'Imana Satani atahunze turamu yo barabufata Satani n'ukuri natahunga kuko imbaraga ubushobozi n'ubwiza bw'Imana buri kuri bo baje bazaranye muri kino kibanza. Ndabarahiye no kuri kose Satani atagize ngo mbiyo yiruke aveho. Ewe Satani bisabana b'Imana bacomoke ataro baraguhonyera kandi nibaguhonyera je ntundondere ntumbaze kandi Satani nta nivyo wombaza urazi Satani imigenderero bicaneje nawe urakatu. Nuko rero nza kuba ndi kumwe no gwagwaruka nkuko bisanzwe tuza kuba duteramanye. Ndaje ndabakire gute no munsi bona no bakira gute mwebwe hitire mukuru ndabakira mwebwe nyene ndabakira gute mutuzi biganza cyangwa wese avuge oya tuzi biganza numva nyotewe kuma ngabo rero badugije ibiganza tuzi biganza nawe uru baramutse uvuge ngo kaze je nanje ndabahaye yambi bizu ni kwa kundi nyene aba bantu no kuri je ndabakunda sana abantu ariko baradukurikirana cyane umuntu agize subscribe aciye afyonda wewe nyene ufite subscribe niwe rero nemera neza ko wiyunze wifatanije n'uyu muryango wa Tarisisi Hope Ministry TV ariko nawe utarabikora akanyana akacubikora kugira ngo ntuzucikwe n'ibiganiro tubashikiriza vy'amabicanga hano naho mvuze mesi ndagowe. Reka ndabakanya namwe mutubwire ico Imana yabateguriye gukora kano kanya ndagahende. Hajya wewe witwa nde? Dorcas. Festina nawe ari turashinze first ndamubonye reka randuguruka kuba hiyo gere baciriye kuba hiyo nuko eka Dorcas ace atuyobora muri uno mwanya mwiza wo gutazira Imana amadutambe. Turavuza amashi, turavuza ingoma, turavuza ipendo, ibintu biza ko bimeze neza cyane. Nawe utukurikirana aho urucu haguruka ariko umuntu wicaye muri bisi ajya araza guhaguruka kwera atambe biraza gukunda. Abakiriya boca bavuga ati uyu mutipa aragumutse terura mutereke hariya turamuhitana dutashe. Reka rero twebwe turi hano dushobore gutazira Imana twakira Dorcas ariko mikrofone yawe umengiri hasi dodo. Nuko nyene aho urupfuze icuri aza kwinjira nyene hariya babanza kunama kandi sha oya muri imwe yabaze ngo iyo wunamye biba bipfuye bamenye iyo wisigoye ndapfuye. Nuko reka Dorcas aturamutse rero aca afata kino gisokane jewe bye turasubira mu gusezera.
ari hejuru y'abahanuzi umwami aruta imfura zo kw'isi ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe n'ibiganza bye. Hejuru y'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru
abapapa bonyine abasore n'abapapa abiteguye haleluya asante baba abapapa haleluya asante baba zamuka kandi haleluya mumugumirize n'amashi haleluya mumugumirize haleluya baba mwami ngo urakoze Yesu haleluya twagiye abakobwa haleluya asante haleluya Amen. Sarama Baba niongoze
Hiyo maana yera. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sindababona. Ariko urashaka gufata musharo agatambara ufise mu ntoki. Telefone ikintu cyose ushobora gufata mu ntoki. Hallelujah. Amen. Urashobora kugifata mu ntoki tambira Imana imisegonda mike. Hallelujah. Amen. Shaka tubwire Imana ngurera. Hallelujah. Ubwire Imana yakwita kuva mu kwa mbere. Kama mugihe hallelujah. Turakurira mu kwezi kwa kabiri. Ibuka. Ariko Mana we. Waraturengeye shimwa. Ariko Mana we. Waraturengeye. Ariko Mana we. Waraturengeye. Ariko Mana we. Waraturengeye. Bitubwire tumugumire. Ariko Mana we. Waraturengeye. Nakwibarize. Ndio. Pianist urakunda Yesu. Konda Yesu. Tambugire na byumba. Hallelujah. Ntabwo murakumva. Ndashaka abantu bari kutura. Abantu muri kutubona hano. Abantu turi kuramya Imana. Pianiste dusubirire. Pianiste urakunda Yesu. Pianiste. Shaka ukavuze. Hama natwe tugufashe. Yego. Amen. Amen. Twagiye pianiste tu. Pianiste urakunda Yesu. Pianiste urakunda Yesu. Mugumirize. Pianiste urakunda sinakumva namba. Pianiste urakunda Yesu. Urakunda Yesu.
turaguhimbaje Kristo amashimwe no kuvugiriza impundu n'ivyawe turavuze ngo urakoze Kristo wowe urushiriza kutubereberera kure wabanye natwe muri kino gikorwa kandi urushirizaho kubana natwe turaguhaye icubahiro mu gukomera amashi tuvuga ngo urakoze amen. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.